Amahoro n'Imana kuri mwese bakunzi bisamiriza imbonesha kure buntu amudukundire kandi tubahereze n'ikaze mu kiganiro kwishure cy'uno munsi. Ku mashure atandukanye harakunze kumvikana inkuru z'abanyeshure baheba amashure abivanye no kutumvikana n'abarezi kanaka canke ibihano birengeje bo bahabwa n'abarezi babareze. None mbega umurezi n'umunyeshure boba bameze gute canke isano riri hagati y'umurezi n'umunyeshure ryo baririhe? Mbega umunyeshure ni ayahe makosa akunda gukora, ni ibihe bihano vyojana? Mbega koko nyene uko umunyeshure akoze ikosa akwiye guca hanwa? Mbega mu gihe umunyeshure ahevye ishure bigenze guco akarihebeshwa nuko kwishure yatoroma yafatwa nabi canke yahanwa n'abarezi, hoho mbega nta ngaruka bishobora kuba vyoteza uwo munyeshure? Mbega iyo umunyeshure ahevye mu bwo buryo nta kinigiki amategeko ashobora kuba ategekanya canke amategeko ashobora kuba amukingira yoba hari? Ibi ni bimwe mu vyo tugiye kuganirako muri kino kiganiro kwishure cy'uno munsi. Singiye rero kuba nisangiza ijambo, mfise abatumire batatu ngaha, reka ampere hano ibubamfu bwanje tumuramutse ndeke acagira ko anadu kwidondora. Ego ndabaramukije, nitwa Bimenyimana Sikeri, nkaba nize kaminuza nderabigisha NS, hanyuma ubu nkaba ndi umurezi muri lycée Don Bosco y'Ingozi. Ego murahawe ikaze. Murakoze cyane. Ego hanyuma ndafise n'abandi batumire ngaha impande yanje, areka bariho mpera namwe bwe tubaramutse mugire ko munatwidondora. Murakoze cyane, je nitwa Nzobonimpa Emmanuel, umushingamanza nizi by'amategeko ndabimazemo imyaka 30 imbere y'igihe nari mucamanza, hanyuma canja mu bavoka umaze imyaka 19. Ego murahawe ikaze namwe. Murakoze cyane. Ego hanyuma iruhande ya Emmanuel tuhafise ubundi mushitsi na wenyene, reka na wenyene mutumire tubaramutse namwe mugire ko munatwidondora. Ndabaramukije, nitwa Michel Ndikumana, nanonosoye ivy'imibano n'inyifato, nkaba nkora mu kigo gikurikirana abafise ingorane n'indwara zo mu mutwe cano mu ntara ya Ngozi aho bita ku Mubuga. Ego kari ikaze namwe. Murakoze cyane. Nuko aba batumire bose batatu bamaze kuba bahabwa ikaze, reka rero ikibazo ca mbere mpite mbanza kwerekeza kwa Sikeri. Yatubwiye ko ari umurezi kandi yarabaye n'umunyeshure. Mbega Sikeri, twumvise umunyeshure be n'umurezi, hagati yabo aba isano ryo bari hari ryo bariri? Turavuga umurezi ahubwo tukaja tuvuga n'umuregwa n'abanyamuryango. Tubita abanyamuryango kubera tuvuze umuryango cane cane umuryango haziko. Iyo wagize Imana usanga harimo umuvyeyi canke abavyeyi, hakaca habamwe n'ibibondo, hagaheza hagatangirwa indero. Tugire kubigereranya nico gituma tubita abanyamuryango, kuko wa mwanya umuregwa atari muhira abari hari yanyene kwishure, wa murezi rero niwe aheza agasubira mu kibanza cy'umuvyeyi, hanyuma akamugumya uwo mwanya akamubikenewe vyose kugira ngo amugire umuntu abasanzwe ari umuntu mugabo. Hariho ubumenyi bundi aba akeneye, hakaba n'iyindi ndero aba akeneye. Ibyo rero nta muntu ashobora kubiguha ngo ureke kumushira mu kibanza cy'umuvyeyi. Nico gituma tuvuga yuko n'abanyamuryango. Ego hanyuma mbega umunyeshure canke umuregwa n'umurezi abo bose bararekuriwe kwisanzuranako? Kwisanzurana ko nivyo, ariko turavuga yuko n'ibijandijandi ntibiba ku nkono y'injanga, kandi ubuze uwo bakinakina na nyina. Ukwisanzura niko kurategerezwa kuhaba kandi kurahari. Mugabo iyo myibutsa ndayivuze kugira nerekane yuko hari akarimbi ntarengwa mu bisanzwe, kandi ibintu byose haba hari akarimbi ntarengwa. Umwisanzuro w'umunyeshuri canke w'umuregwa ku murezi urafise aho ugarukira. Ni kwa kwiyumva akumva mu mutima yuko ari umuvyeyi ari imbere yiwe, akaba yobaza ikinakiriya yisanzuye atabwoba, hanyuma akamusomamwo yuko uwo murezi amwipfuriza akazoza, yifuza ko nawe azogera hari canke akanaharenza, akumva ko n'uwo mwisanzuro rero. Hanyuma umurezi nawe aragira umwisanzuro mu bana, niho nabo nyene biyumva yuko ari umuvyeyi, si umwe wo kubakankamira, si umwe wo kubabarira yuko wewe yahejeje amashure. Oyaye abwirizwa gukoresha rero ya mvugo nyene y'umuvyeyi, abana bagaheza bakagira agatima keza nka kumwe bari bibereye muhira bari kumwe na badawe na bamawe babo. Ego murakoze cyane. Ariko mbega none
umuvyeyi canke umurezi n'umuregwa vyoba bishika bagacumurana ko hakabamwo gukora amakosa mwabo mwebwe musanzwe mukurikirana cyane cyane mu gisata c'indero? Ntazibana zidakomanya amahembe, ivyo birashika nyene, kandi murazi yuko tuba turiko turavuga mu bushikiranganje bw'indero. Tuvuze mu bushikiranganje bw'indero ni kuvuga yuko uba wagiye kuyirondera hari ivyo utabukwiza gutsitara, rero birahari kandi bikaba mu buryo bwinshi cyane gose. Ico gituma rero usanga haba ku rwego rw'ubushikiranganje baba baramaze kugira n'urutonde biyumviriye rw'amakosha umwana ashobora gukora n'ibihano bishobora kujana kugira ngo ntihabemwo akarenganyo canke habemwo ndenzarugero. Ego murakoze cyane. Reka tubanze duce hirya gatoyi kwa Michel asanzwe ari no mu bakurikirana ibijanye n'inyifato ndetse n'amagara yo mu mutwe. Mbega Michel, umuregwa yo kwitwara gute canke yo kwifata gute imbere y'umurezi? Murakoze cyane. Ubundi umuregwa inyifato yiwe akenshi nuko dukunda kuyiraba amaze kugera ku ishure, ariko reka mbanze kuvuga yuko inyifato y'umwana ubundi ayikura ukuntu yarezwe muhira mu muryango. Ubundi umurezi n'umuvyeyi, umuregwa n'umwana. Byumvikana yuko umuregwa yubaha agakurikiza impanuro z'umurezi, ariko rero umuregwa hari igihe usanga inyifato yiwe itameze neza bivanye n'ibibazo yagiye aracamwo mu gihe yari ariko araregwa ariko arakura. Yego cyane. Hanyuma mbega uravuze ingene umuregwa yo kwifata, mbega umurezi wewe imbere y'abarezi? Umurezi hajya agira ishusho idasanzwe imbere y'umuregwa, kuko iyo umwana ari muhira umuvyeyi niwe agira ishusho idasanzwe imbere y'umwana wiwe. Rero umurezi ku ishuri ni umuvyeyi wiwe hajya abageze mu bijanye n'ivy'indero. Rero byumvikana yuko umurezi yategeza kuba icirore c'umuregwa kugira ngo amusomemwo ubuntu, yumve yuko avize ukumwizigira ko ari umuntu amufitiye akamaro, hanyuma agire inguvu n'ubwira bwo gukurikirana ivyo ariko aramubarira. Ego murakoze cyane. Hanyuma Skeri yatubwiye ngo ntazibana zidakomana amahembe, mbega ni nk'ayahe makosa bikunda gushika abanyeshuri ugasanga bakoze? Ni menshi cyane gose kandi turaheza tukayashira mu migwi. Noba akarorero hari nk'amakosha umwana ashobora gukora ku ishure ugasanga yirukanywe kutazogaruka, ahanishijwe kutazogaruka mu bushikiranganje bw'indero bwose, akomogwa neza cyane gose. Ayo nayo ni haba hari akanya muraza kuyambaza ndayasigure amwamwe. Hari ayandi makosha dushira mu mugwi umwana ashobora gukora agaheza akirukanwa uwo mwaka ntabandanye ivyigwa, kandi ntiyemererwe no kubandaniriza ahandi uwo mwaka ukaba imfagusa. Hari n'ayandi makosha ashobora gukora hanyuma uwo mwaka ukaba imfagusa kandi ntazogaruke ku icyo kigo, akemerwa mugabo kuzobandaniza n'ahandi. N'ibindi ashobora gukora akirukanwa indwi hanyuma akagarukana n'umuvyeyi bakamukura n'amanota mu ndero, n'ahandi bamukura amanota 9, 6, 4. Vyose biranditse kugira ngo wa mwana niyahanwa umuvyeyi ashobore kuja kwirabira aho bimanitse, ntavuge ngo mwandenganirije umwana canke ngo mwamuhanye ukutariko. Mbega mwoshobora kuduha nk'uturorero, kagenda utanga nk'uturorero tumwe twayo makosha? Neza cyane gose. Hanyuma ico nabanza nkavuga, hariho amakosha umwana akorera mu ishuri, hari yicaye mu ishuri n'ayandi akorera mu kigo. Ibyo rero biratandukanye. Yicaye mu ishuri amakosha bakunda gukora ni kwibana udukaramu, udukoresho tw'ishure, gutukana, gusamaza abandi, gusamaza umwigisha mu gihe ariko arigisha, bagira utunaturiya, gusohoka hanze atasavye uruhusha, kuja hanze hanyuma agatebayo ukabona yuko ca cigwa ya chance. Ivyo nivyo bikunda kubera mu ishure, nibishobora rero kubera ku kigo, ugasanga nk'ubu yagwanye n'uwundi mwana hanze, ugasanga yagiye kwiba mu mirima y'ishure, ugasanga agitonda bamufatanye ikigwanisho gicira umuriro, nkaho yirukanwa mu ntuzenya mu bushikiranganje bw'indero bwose ntasubira. Ugasanga yanarenze ikigo yagiye gutera umurezi muhira, aho hose ntagaruka mu bushikiranganje bw'indero. Ayo n'amakosha rero akomeye cyane gose. Turaheza tukayashira mu migwi. Hanyuma ibindi bishobora gutuma umwana atakaza nk'umwaka atari kariga,
ni nka kurya ashobora gutwara nk'inda dufate ni nka kurya ashobora gufatwa yivye ibikoresho byo kw'ishure nk'abajya mu buraro bakamufatana nk'imatera hanyuma bakayigaruza barashobora gufata ingingo bati wewe ubu mwaka wose taha hanyuma imatera bakayigarukana bakaca bafata n'ingingo bati kuri igisuma gutyo ntuzonagaruka canke agakomeretsa umwana birengeje cane gose ivyo nuko hanyuma nko mu gihe rero afashwe nk'ubu bariko barakora akabazo agafatanwa nk'ikaye ari akabazo gasanzwe ari mwararabira ngo ariko ariyibutsa dawegera arakugwa amanota 12 mu ndero hamakaro agahabwa no gusamwa ako kabazo mu kibazo rero ikibazo kijya kirangiza igice ho hafashwe n'ibindi bindi baramukura amanota 36 mu ndero hanyuma akaronka n'ubusa mwico gihe n'ibindi rero usanga bijya byo kuvuga mu ishuri amanota 3 bijya byo gusiba kabiri mu ndwi bitazwi igituma akaca yirukanwa akazozana umuvyeyi two nito turorero nogenera atanga kugira nerekane ubusumbasumbane bw'amakosha yama arashikira abana n'ingene acaheza agahanwa canke agahanurwa. Ego murakoze cyane, reka gatoyi tumanze dusubire hano kwa Michel. Mbega Michel, umunyeshure agakosha kose akoze akari gakwiye kujana n'igihano? Murakoze cyane. Hajya ubundi igihano si ciza kuko kirababaza. Akenshi nuko iyo umuntu ari ku ishuri akantu kose akoze baca baraba amategeko yanditse bagaca bayakurikiza. Ndabatahura kuko niko indinganizo y'ishure iba yubatse, irafise amategeko ngenderwako ibihano amakosa ukoze n'ibihano bijana. Ariko haraba kwihuta cyane akenshi kuko iyo umwana arinze akora ikosa kanaka haba hariho impamvu. Twavuze yuko umurezi n'umuregwa bateza kuba ari abagenzi. Ego. Nivyo hari akarimbi ariko vyasaba yuko umurezi abanza kumviriza umwana. Kuko akenshi abana bakora amakosa bivanye n'ibibazo bafise rimwe na rimwe mu miryango biba vyatumye amagara yabo yo mu mutwe canke inyifato yabo ihungabana. Byumvikana yuko umwana ariko arahanwa kubera afise ibibazo mu muryango azokwamarahanwa imisi yose. Nivyo yakoze ikosa rihanwa n'amategeko. Mugabo yarikoze kubera ubunyantegenke bw'amagara yo mu mutwe bivanye n'ibibazo yagiye aracamo. Byumvikana yuko imbere yuko bahana bateza kubanza kuganiriza umwana kugira ngo bamenye ikimutuma akora ayo makosa. Umurezi yatubwiye ati gusiba, yatubwiye ati gutukana, yatubwiye ati gukarira abandi. Hari n'abana usanga bisibira mu nzira cyangwa ugasanga ageze mu ishuri akumatukana na mwarimu mbere akamutuka, ariko ugasanga biriko birava ku ngorane iri muhira mu muryango. Nibaganiriza umwana, hateza kuba hariho imigenderanire myiza hagati y'abarezi n'abavyeyi b'abana, babahamagare babaganirize kugira ngo babanze basuzume igituma. Kuko iyo umuntu ashize imbere igihano ugasanga umwana acamwe ariko ararenganywa kuko yisanze mu makosa atashaka bivanye n'ingorane uwo mwana asanzwe afise. Ico gushira imbere ni kumviriza umwana, bibaye ngombwa n'abavyeyi bakumvirizwa kugira ngo habanze kumenyekana icatumye ayo makosa akogwa. Urumva ko n'ibihano byoca bigabanuka bivanye n'igituma iryo kosa ryakozwe. Ati kariho hari igihe usanga nk'umurezi canke abarongozi b'amashure ugasanga bahanye nk'umunyeshure mugabo batamenye imvokana kugasanga asa nuko umenga zizobusa. Hanyuma none ni ryari biba vyarenze urugero ku buryo bw'uko bategerezwa kumuhana? Nivyo nubwo navuze ko ibibazo ubundi biva mu muryango, umwana akiriko arahabwa indero ariko arakura, ariko hariho amakosa nyene yanditse. Umurezi yabivuze, nk'umunyeshuri akubita umurezi cyangwa ugasanga yateje ibibazo abandi bana, yabakubise, yabivye ibintu biboneka. Ndetse mu minsi heze hari n'ishure numvise aho abaregwa baturiye ibiro by'umuyobozi canke bakazana ibyayuramutwe mu mashure. Murumva ni ibihano bitegezwa guhanwa. Ariko rero naho nyine mu guhana bisaba imisi yose kubanza kubumviriza. Kuko akenshi umwana ahanwa ku vy'ukuri atari we yarakwiye igihano, ahubwo hari kubanza kumvirizwa mu muryango uko yabayeho, uko yakuze, indero yahawe. Kuko akenshi umwana aba icitegererezo
c'indero yo mu muryango. Usanga akenshi muri kino gihe abavyeyi ntibagifata umwanya uhagije kugira ngo buzuze ubugwaneza, buzuze indero abana babo, babereke umwongo uhuma n'ubudahuma. Ni kuvuga uwo mwana rero atujujwe ni kirohori muri we, ibijanye n'inyifato nziza muri we ntivyiyubatse bitewe nuko abavyeyi batavyitayeho bihagije. Nivyo urumva aje gukora amakosa ku ishuri kubera ari kirohori atujujwe n'abavyeyi. None uwo mwana ahanwe kandi atari kosa agiwe, murumva yuko imisi yose umwana yumvirizwe n'umuvyeyi yumvirizwe kugira ngo bibaye ngombwa uwo mwana uwo muregwa arungikwe kubajejwe imibano n'inyifato bamugorore. Kuko urumva aba yisanze mu makosa nawe nyene atipfuza bivanye nuko yujujwe mu kibano. Harageze ko ahanwa, barabonye yuko nyene amakosa yarengeje urugero, mbega aramutse ahanwa yohanwa gute? Murakoze cyane. Ubundi uguhana si bibi, ariko bivana n'igihano icarico. Kuko iyo umuntu ahanwe agahanwa ku buryo burengeje urugero, ubwa mbere ariyanka akumva yuko atagaciro afise. Ubwa kabiri wenyene ubwiwe aca yumva yuko aho hantu ari atamahoro n'umutekano bimuha mu mutima ntatekana. Aca yama afise ukwikeka, akama afise uruhagarara bishobora mu nyuma no kumuviramo ndetse n'ubugwayi bwo mu mutwe. Rero hageze ko umunyeshuri ahanwa bisaba yuko bakoresha ibihano vyiza. Reka ndavyite ibihano vyiza. No kuvuga kubanza kumutegura bakamwereka igihano agomba ronke kijanye n'ikosa aba yakoze. Ni kuvuga iki? Tuvuze ngo igihano kijanye n'ikosa aba yakoze, ubundi c'umurezi aba akeneye nuko umwana ahinduka. No guhinduka si ukuvuna, guhinduka si ugufunga, ahubwo hari ibihano bito bito. Hari ibihano bavuga ati abandi batashe wewe ucukoropa iri shuri, ni gihano. Ariko umwana arumva yuko hari ibikorwa birenge abandi yaronse kubera hari ikosa yakoze. Umurezi ashobora no gusaba umuregwa ko yandika urwandiko rudondora ikosa yakoze, akavuga ingaruka kuri we nyene, ingaruka z'ikosa yakoze kuri we nk'umuregwa, ingaruka ku bandi baregwa n'ingaruka ku ishuri. Hanyuma baye ngombwa agaca abisomera imbere yabo bigana. No kuvuga aho uri kuramutegura kugira ngo uwo muregwa yumve neza ingaruka bishobora kumugirira, avyinjizemwo neza, abitahure, hanyuma ntazabisubire. Murakoze cyane. Hanyuma duce gatoyi hano kwa Maître Nzobonimpa Emmanuel asanzwe akurikirana ibijanye n'amategeko. Mbega nyene nivyo umunyeshure ku ishure birarekwiye ko umurezi arahana umuregwa? Ibyo ndiko ndavuga rero nkuko ahejeje kubivuga, guhana umwana si bibi, mugabo nukuraba igihano umuhanisha. Twebwe ku bijanye n'amategeko, umwana tumufata, amategeko amufata nk'umuntu atarakura, novuga yuko ari nk'umuntu atarera. Atarera hari ibintu akibuze, haba mu bwenge bwiwe, haba mu nguvu ziwe, ku buryo rero hagiyeho amategeko yo gukingira abana. Nk'ico kiremwa kikiri giturumbwe kitarakura ngo ubwenge bwiwe ngo bukure bushobore kwigenga, bushobore gufata ingingo ziroranye zitumbereye. Kuri iyo mvo rero hariho amategeko mpuzamakungu ajejwe agateka k'abana. Ingingo ya mbere yavuga yuko ikintu cyose umuvyeyi, ikintu cyose umutegetsi, ikintu cyose ubutungane ugomba kugira cerekeye umwana. Ukigize ategerezwa gushira imbere ineza nyamukuru y'umwana, l'intérêt supérieur de l'enfant. Nka ca kiremwa kitarakura, kitarera. Ibi rero bariko baravuga by'ibihano byo mu mashure,
ubwa mbere hoho kwiga uburenganzira bw'umwana mbere ingingo ya 3 y'ayo masezerano ivuga neza yuko ni itegeko ku gihugu yuko umwana yiga kandi ni uburenganzira bw'umwana bwo kwiga. Nkaha rero Jerome yavuze yuko ashobora gufata igihano cyo kumwirukana ntazosubire kuronka na hamwe asubira kwiga mu Burundi. Murumva yuko igihano nk'ico giteye kubiri na ya nyungu nyamukuru y'umwana intérêt supérieur de l'enfant. Ariko hari usanga yarenze. Haro n'igihe biteye kubiri kandi na bwa burenganzira bwiwe bumeze nk'itegeko yuko ategezwa kwiga. Murumva bamwirukanye ati ntuzosubira kwiga na hamwe, no kuvuga yuko bwa burenganzira bwiwe bwo kwiga barabumwatse. Muri ico gihe rero ayo masezerano mpuzamakungu nagira ngo mvuge yuko amategeko mpuzamakungu igihugu cyarateko igikumu, Uburundi bwarateka igikumu. Hama yateka igikumu babwiyemeje yuko mu mategeko yose y'igihugu bashiraho bategerezwa gushiramwo bya bindi biri mu y'amategeko mpuzamakungu na cyane cyane kuri ibi vyerekeye agateka k'abana. Ngomba kuvuga yuko niyaba reglement scolaire amategeko agenga amashuri n'ibyo by'ibihano byose harimwo ico gihano cyo kwirukana umunyeshuri burundu ntazosubire kuronka aho yiga. Urumva yuko nyimba iryo tegeko rihari riteye kubiri na ya tegeko mpuzamakungu rijeje gukinyira agateka k'umwana kubijanye n'uburenganzira afise bwo kwiga kubijanye n'itegeko igihugu gifise cy'uko umwana yiga. Urumva rero iryo tegeko nyimba rihari twebwe kubijanye n'amategeko ni itegeko riteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Mwavuze yuko umurezi kuba yohana umuregwa ari ibintu bishoboka kandi bikwiye, mbega none ntibishobora gushika ugasanga umurezi ahanye umuregwa kandi bivanye n'inyifato y'umurezi umuregwa ugasanga nta kosa yari yakoze ryari gutuma ahanwa guco bikaviramo n'umunyeshuri kuba yoheba ishure? Nta nyambo ibura gahonzi, nta uvuga yuko ivyo bidashobora gushika. Byo birashobora gushika nico gituma hariho urwego rw'ishure ruba rujejwe indero, conseil de discipline. Mu gihe rero nk'umwana aciye akenga akabona yuko yoba yarenganijwe n'umurezi canke bagenzi we baciye akenge bakabimubwira bamaze kuba baranonosoye ibijanye n'igihano n'ingene bindi bigenda, baraheza bakitura iyo nama igahamagara uwo murezi hanyuma bakaraba bagasubiramwo ico gihano umwana agashobora kurenganurwa. Birenze no ngaho n'umuyobozi w'indero ku kigo arashobora kubimenyeshwa. Hariho n'ivyama biduga mu buyobozi bw'indero muri komine ugasanga umwana ararenganuwe, ivyo ntawo vuga rero yuko bidashika. Hanyuma ujya mugenzanya hari ikintu yavuze, ubisanzwe umurezi ntiyama yahanye no guhanura arahanura. Hariho n'ibihano bimwe musanga umwana yarafatiwe hanyuma bigafutwa kubera habaye kwiga imvo bihereye mu muryango nk'uko ujya mugenzanje yabivuze. Je ndibuka nko ku kigo jewe nkorerako hariho umwana twari twaramaze ko amanota kubera acererwa buri gitondo, hanyuma turatuma ko umuvyeyi kugira ngo umuvyeyi amenye iyo nyifato y'umwana wiwe. Umuvyeyi yaratangaye cyane gose kuko yatubwiye yuko amuha amahera buri gitondo yo kugira atora agakinga canke agapikipiki aze ku ishure iwacu. Umwana tumubajije yavuze ati jewe mfatiye ku cigwa cyo kwiyungunganya mu twigisha entrepreneuria, burya jewe burindwi nagura umuswi w'inkoko, je ndafise inkoko nyinshi naragije nakuramwo ayo mahera. Twaciye uwo mwana tumugirira ikigongo tumva yuko yagize ikosha kandi rihanwa mugo kuvyiyumviro vyiwe kugira tumutere intege muri kazoza. Tuca ayo manota turayakura turayaheba, mugabo tuje inama yuko agiye kubiheba zaratonda dacererwa kuko ntawo cabire kuko nako nakaronotanga rero yuko tutama twahanye no guhanura duheza tugahanura eka mbere tunagira n'icigwa cimbise mu muryango iyo baba baturuka kugira ngo tumenye igitera inyifato umwana iyi niriya. Ivyo birakogwa. Hanyuma tugaruke kwa Michel. Yaha hari gihe umunyeshure bishika agahanwa
canke bivanye nuko yafashwe ku ishuri bigashika agaheba ishure mugabo yarakunze kuba yo kwiga mbega uwo munyeshuri ahevye muri ubwo buryo nta ngaruka bishobora kuba vyomuteza mu buzima bwiwe ingaruka nyinshi reka nze kuvuga ku ngaruka zijanye n'amagara yiwe yo mu mutwe hamwe n'inyifato iyo umwana rero ahanwe cane gose hari nabo birukana burundu ivyo biramuviramwo ingaruka nyinshi kuko ubwa mbere aca yumva yuko atakimeze nk'abandi yumva yuko yabaye igicibwa aca atangura kwisuzugura ntasubira kwiha agaciro kandi nuko no mu muryango naho aba yavuye ku ishuri ari muhira yumva yuko adasa n'abandi bana haba baba mu muryango canke abo mu kibano ikindi nuko uwo mwana akenshi acagumana ivyiyumviro vyinshi bibi bivanye nuko yahanwe nabi ibihano birengeje kuko acatakaza no gushaka kwiga akenshi no guheba abivamwo akabiheba si ivyo gusa ni baba ndusanga baciye baja no mu kwihereza ibiyayuramutwe canke izindi nzoga zikazakaze kugira ngo bagerageze kwiyibagiza ivyo bibazo bariko barahura navyo si ivyo gusa akenshi ni babandi yari nk'umwana w'umwigeme wewe acavuga ati noronka niyo nza kugwa no bampiriwe ugaca usanga bariko baragira ukubaka bataragera bakira abana aho ni mu gihe badaciye usanga yagiye muri vya bindi byo kudandaza umubiri navyo bifise ingaruka nyinshi cyane uko kuntu azarumva yuko atagacira afise bimugoye gutahurwa ku ishure kuko akenshi yo ku ishure vyanse no muhira usanga ari bihano nyine biriko biraza akenshi arumva yuko atagacira afise akumva yuko isi imuremereye ari ayikoreye nta bintu bisura kumunezera akenshi bico binamuviramwo ingwara yo kuyinga canke akabonge rero ingaruka ni nyinshi cyane gose bisaba yuko baba abarezi baba n'abavyeyi bakorana cyane bibaye ngombwa igihe babona umenga vyarenze haniro babanze kwitura banonosoye imbano n'inyifato kugira ngo bige inyifato y'uwo mwana imbere yuko bafata ingingo ziremereye cyane. Ego murakoze cyane reka tugaruke kwa Maître Emmanuel hanyuma birashobora gushika umunyeshure akabone ko kwishuri yarenganijwe canke agaheba ishure bivanye nuko umurezi kanaka yamufata ukutariko canke akamuhana murenganya mbega muri ako kanya amategeko ashobora kurengera uwo munyeshure naya ariko ndavuga yuko niyaba muri reglement scolaire amategeko agenga amashure yashyizweho n'igihugu ubushikiranganje bw'indero ngira ngo kandi yemezwa n'igihugu niko tubifata kandi nibyo niyaba mu by'ukuri yashyizeho bijya bihano Jerome yadondaguye ni bimwe navuga yuko ari ibihano bimwe bimwe biteye kubiri n'amategeko akingira abana. Ego. Ayo mategeko rero yarakwiye guca ahindurwa mu maguru masha agahindurwa n'igihugu cyasinye amasezerano mpuzamakungu ajejwe gukingira agateka k'umwana. Ego. Kugira ngo ingingo zose ibihano byose bazofata bizokwisungira ya ntumbero ivuga iti umwana afise uburenganzira bwo kwiga kandi ni n'itegeko ry'uko igihugu giteza kumwigisha. Iryo tegeko rivuga yuko ingingo ya gatatu ivuga yuko kwiga l'éducation est obligatoire. C'est aussi un droit pour l'enfant. Ego. Obligatoire pour l'État kandi au moins mu mashuri y'intango kandi bakiga ku buntu niko iryo tegeko rivuga. Ngomba kuvuga rero yuko igihe rero uwo mwana yo kwirukanwa bakavuga bati ntuzosubira kuronka ishuri na hamwe jewe waje kundaba nk'umunyamategeko tuzaza kwitwarira nitwitwarira mwarimu ko mwarimu wewe ariko akurikiza amategeko yahawe n'igihugu twitwarira ubushikiranganje bw'indero no kuvuga leta y'u Burundi
tuvuga yuko uwo mwana yarenganyije kubera yuko ingingo bamufatiye ziteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu igihugu cyateye ku igikumu. Yego murakoze cyane. Hanyuma dusa n'abasozera kino kiganiro tugaruke kwa Sikeri gatoyi, akajambo mushobora gusigira abaregwa ndetse be n'abarezi ariko baratwumviriza kugira ngo indero ku muregwa ishobore kugenda neza. Ku baregwa jeno babwira yuko boza bariyubara cyane cyane basoma amakosha bakunda kugwamwo bakayiyubara cyane gose, hanyuma bakagirira n'icizere abarezi bakabona yuko atari bikoko ari abavyeyi novuga ba kabiri kubera ujya mwanya babamarana baba bari mu kibanza c'abavyeyi. Hama ku barezi bagenzi banje nabo no babwira yuko bokomantaza umutima w'urukundo bakabona yuko ari abavyeyi babo bana ari bibondo, kanatsinda nibo baheza bakadusubirira mu gihe tugiye mu bindi canke tutagishoboye kurangura iyo mirimo, tukabarera tubashira mu nzira yo kuzoba nka twebwe canke bakanadusumba. Tukabarerana umutima w'urukundo hama tukaza turashishoza cyane mu gufata ingingo iyi niriya cyane cyane kw'ivyo bijanye n'ibihano. Ariko rero hariho biba biturengeye. Numvise yuko umunyamategeko wari yavuze ibijanye n'amategeko mpuzamakungu, hari akantu naciye numvamwo nkabijya navuze bijanye no kwirukana umwana mu ntuzenya mu bushikiranganje bw'indero n'ibintu ubiravye bishika nk'indwi. Harimwo nk'ico twita ubwicanyi kw'ishuri assassinat. Ico ni direct umwana ntashobora kubandanya yiga, niko vyanditse. Mu gihe bibaraye ku kigo rero tukabikurikiza, Kizima yavuze yuko badashobora kuca yitwarira umurezi cyangwa ishuri ari bushikiranganje nko gufata ku nguvu viole. Ibyo ni ibintu umwana bikoze yirukanwa mu bushikiranganje bw'indero kazoca jankeka mu bw'ibidukikije. Yego bikaza kagenda guco. Yego nuko rero abarezi ariko nyene bagomana ku gatima k'ubuvyeyi kenshi bashira imbere guhanura, guhana bibe vyoza mu nyuma. Ego murakoze. Hanyuma duce gatoyi kandi no kwa Michel asanzwe nawe nyene kurikirana ibijanye n'inyifato, nawe akajambo kanyuma ku baregwa ndetse n'abarezi. Reka mbanze kuvuga yuko twavuze ingaruka kuri uwo muntu yahevye ishuri canke yahamwe nabi. Ingaruka ntiziba kuri we gusa, ziraba mu muryango no mu kibano ndetse no mu gihugu, kubera ko iya nyifato yiwe icihungabana kandi akenshi abana bakiriko barakura akamika muntu kabo kakeko karakura ca bisigara ko kameremere kabo gaca kiyubaka ukutariko akaza cagira akamika muntu kuzuyemwo ubunenge ubunyantegenke akazovamwo ndetse nk'umugizi wa nabi mu nyuma. Canke nawe ivyo yagiriwe akazobigirira abandi, mwe ko ingaruka zikwira hafi mu gihugu cose. Muti mbega none umuntu yohanura iki? Icambere kampere ku bavyeyi, abavyeyi bakurikirane neza indero y'abana, kuko udukosa abana baza barakora tuba tuvuye ku bunyantegenke bafise mu ndero bahawe haziko. Hanyuma ikigira kabiri ku barezi, abarezi baganire cyane n'abavyeyi b'abana. Iyo umwana agiye gukora ikosa canke yamaze kurikora, babanze bamuganirize, babanze bamenye ico wacatumye iryo kosa riba imbere yuko bafata ibihano. Hanyuma ndagaruka rero no mu bushikiranganje, kuko buri shuri ryose ryategeza kuba rifise abanonosoye ibijanye n'inyifato, atari kuvuga ngo baje kwigisha, ahubwo bakurikirana inyifato y'abana kugira ngo baze baragorora, kugira ngo turonke abaregwa bafise amagara meza yo mu mutwe. Rero bisaba yuko abo bantu babashireho kugira ngo turonke abatware bejo canke bahebaya yejo buzuye bameze neza. Hanyuma ikindi, iyo abantu abo murezi umuvyeyi canke umuregwa nyene vyasaba yuko iyo bamaze kubona ibitagenda neza bitura aba banonosoye inyifato kugira ngo bagorore bavure. Ego murakoze cyane. Reka na cuce no kwa Maître Emmanuel nawe nyene namwe akajambo kanyuma mushobora gusigira abaregwa ndetse n'abarezi canke n'abavyeyi muri rusange ko baratwumviriza. Twebwe ijambo rya nyuma twoshikiriza nuko bijanye n'amategeko ntidushigikiye yuko umwana akora amakosa. Muratwumve neza,
kandi ntitwanse yuko n'abajejwe kumurera bamuhana mugabo bamuhana bareka bagumize kumuzirikanyi yuko hariho amategeko akingira agateka k'umwana bagumize kumuzirikanye yuko hariho uburenganzira umwana afise ku bijyanye n'indero no kwiga hanyuma bagumize kumuzirikanye yuko kwiga ku mwana ari itegeko ku gihugu ukaba n'uburenganzira bwiwe bamwe bazi yuko hari amategeko mpuzamakungu yagiye mu mategeko y'igihugu nagomba kuvuga ingingo ya 5 ya Declaration Universelle des Droits de l'Homme amategeko mpuzamakungu ajejwe agateka kazina muntu uvuga yuko ata muntu n'umwe arekuriwe gusinzikaza ubuzima bw'umuntu haba mu mubiri wiwe cyabure mu mutima wiwe cyabure mu mutwe wiwe no kuvuga mentalement physiquement n'ibindi byose ama rero n'igitabo mpana by'ibyaha kiravuga yuko wagize torture akayigirira umuntu cyane cyane n'umwana arabihanirwa ari amategeko marabyaha tugasaba rero yuko igihugu mu guhana abo bana abo baregwa kugira ngo babagorore ntibakoresha ibihano biteye kubiri n'amategeko agenga agateka kabo babisubiremwo bavuge bati ntidushobora kwirukana umwana ngo azohereyo ntazosubire kugira ntoze ntidushobora kumuha ibihano bituma agira indwara zo mu mutwe agaca asubira kwigenza nabi kugira ngo acaza kononera igihugu n'ikibano babigire babitumbereze neza hanyuma indero ibe yitumbereye kugorora umwana ku neza yiwe nyamukuru rentere superieur de l'enfant murakoze murakoze cyane nuko rero cyari ikiganiro ku ishure aho twariko turarabira hamwe ibijanye no guhana umwanyeshure ku ishuri mwumvise amakosa mwamwe abanyeshure bakunda gukora mwanumvise kandi ibihano bimwe bimwe bishobora kujana mwanumvise kandi ingaruka bishobora kuba byotera umwana mu gihe yirukanwe ku ishure cyane cyane kandi mwanumvise n'amategeko akingira umunyeshure mu gihe ahanwe bidahuye n'amategeko nuko rero muri kino kiganiro twari dufise abatumire batatu uwa mbere yari Bimenyimana Sikeri reka Sikeri tubashimire cyane kuba mwitavye kano kamo naje ndabakengurukiye byimva mutima murahawe nikaze kandi n'igihe twangiye kubikorako nta kibazo amagara adukundiye ugira kabiri yari Ndikumana Michel asanzwe akurikirana ibijanye n'indwara zo mu mutwe cyane cyane nyene n'amagara yo mu mutwe canke ibijanye n'inyifato reka namwe Michel tubashimire ndabashimiye cyane nanje murahawe kaze kandi nitwangira kubikorako tuzoza dukerebutse ubundi mutumire yari Maître Nzobonimpa Emmanuel asanzwe akurikirana nawe ibijanye n'amategeko reka namwe Emmanuel tubashimire cyane turabakengurukiye ko gutumira mwaduhaye murahawe nikaze kandi igihe twokongera kubikorako turemeye yuko igihe cyose muzaba mudukeneye ku kibazo kijanye n'ibijanye n'amategeko muri iki kiganiro mugisanzwe mugira cyangwa n'ibindi biganiro tuzobitaba nuko ikiganiro ku ishuri cy'uno munsi naha kirangiriye mushishikare mugire ibihe byiza